Episode igira gatatu mu kiganiro cise Yosoka. Ikiganiro kiriho kugira gishobore kugaragaza amabanga amwe ari muri cerveau yacu, ari muri spirit yacu. Ayo mabanga ashobora kudufasha gutransforma, ashobora kudufasha gucreate, ashobora kudufasha kurema ubuzima twifuza kubamo. Abantu benshi tubayeho mu kutamenya, nkuko Bible ivuga ngo abantu banje bishwa no kutamenya. Abantu benshi tubayeho no kutamenya ubushobozi cyane akamaro ka esprit yacu, ingene gashobora gukora ibishoboka byose tukabaho ubuzima twifuza kubamo. Nagomba ndakubwire yuko bino bintu byose ubona biriho ku isi, menya yuko nta kindi kintu kigeze kibirema, nta kindi kintu kigeze kibishiraho kirese notre esprit. Mugabo komne nababwiye muri video iheruse yuko esprit yacu ifise deux fonctions, akaba ariyo esprit conscient hamwe na esprit subconscient. Muri video iheruka turashoboye kuba tuvugana how izo spirit zibiri zikora mu butandukanye, n'ingene esprit conscient yo ishobora kubifasha esprit subconscient gutahura notre monde. Nababwiye yuko esprit conscient yoyo ijeje gutahura canke kwanaliza, yoyo ijeje logique y'ibi ubuzima tuba tubayemo. Mugabo mu gihe esprit subconscient yoyo yakira suggestion za esprit conscient iba yayihaye, komsa yo ikakirema ubuzima twifuza kubamo. Nagomba ndababwire yuko ibintu byose ubona ndiko ndakora, aya majeste yose, uburyo ndiko ndavuga, uburyo nifata, uburyo ntwenga, ibi byose biri programmé par mon esprit subconscient, bitewe n'iki na repetition, bitewe n'ingene nakuze, bitewe n'ingene agenda vyizera, bitewe n'ingene agenda vyifatamo. Bivuga yuko nawe uno munsi ikikubabaza, ikikuriza, ikikujyohera, ikikugimerera nabi, ivyo byose ni programmation ya esprit subconscient yawe yashoboye kubitegura, kuko iyo niyo igena amabitide yawe, niyo igena imagination yawe, niyo itegeka umubiri wawe, niyo itunganya ubuzima bw'iwawe mu majambo make. C'est-à-dire niyo irema ibintu byose nuvuga yuko umuntu cyanye abantu dukenera. Rero ivyo bintu no munsi shaka kukwereka gusa character nyezina ya esprit subconscient ingene imeze, hama mu video zikurikira yenzo genda ndabereka how izo character ingene dushobora kuyireprograma kugira dushobore kurema ubuzima twifuza kubamo. Uterero cerveau y'umuntu ibimeze gute mu majambo make? Cerveau y'umuntu je crois que ibimeze uko, même sinaze gucapa neza. Reka twigire uko. Yego, cerveau y'umuntu ibimeze uko. Aka gaparti ubona aka gatoyi konye naka akashoboye kuba shiramo korora hose, akaniko ka esprit conscience, esprit canalize. Ulu parti rwose ubona runini rusigaye ino mu vyumviro vy'umuntu canke muri cerveau y'umuntu, iyi niyo esprit subconscient. Rero esprit subconscient yo wumve yuko niyo siège, niyo moteur, niho ubuzima bw'umuntu wese bubayeho, ingene buri programme. Aha niho byose bibera. Iyo usinziriye amasaha uryamira, amasaha uvyukira, uri upiripiri, ingene kubaba n'ingene itakubaba, byose biri programme ngaha. Ari umuntu zo kumva ko biyati ngo jewe ndiye mfunguye ikintu kimeze uko ngo ncamererwa nabi munda, ngo jewe ngize ibi nibi ncagira uko. Ari n'abandi bazokubwira yuko ngo nyoye cafe izi saha sinsubira kuryama mwijoro. Ivyo byose wumva umuntu yibwira amabitide yihaye, zose programmation yayo iri hano muri esprit subconscient. Umuntu wese kujya twizera yuko ndakenye bijya bintu byose bibwira ati jewe nakimeze ushikako, byose kugenda uvyibwira bica ngaha muri esprit conscient. Esprit conscient kacibiruka muri esprit subconscient, hamba esprit subconscient ikakigena ubuzima bwawe bw'ubukene wifuza kubamo. Rero ikintu gikomeye tukwiye kumenya muri iyi esprit subconscient itandukane na esprit conscient. Iyi esprit conscient yoyo iranaliza n'ikintu cy'ukuri cyangwa kitarukuri. Esprit subconscient yoyo na analyze igira, yoyo icyo esprit ihaye esprit conscient yo icyakira nk'ukuri. Esprit conscient yo ikura makuru he, ikura makuru muri monde extérieur tubayemo, tubona ibi byose yifashishije aya ma 5 sens du corps: kubona, kumva, kuvuga, kuguta, gukora ko. Urumva izo zose ni sense novuga yuko zigize koro yacu, zifasha esprit conscient kuronka amakuru ayari yo yose. C'est-à-dire nk'umuntu ashoboye kuba nkubita uku, esprit conscient iratahura yuko ari umuntu yankubise. C'est-à-dire iyo kitanga amakuru ino, haba esprit subconscient niyo ikidegaja reaction, niyo ikitegeka ati okay byifate mwuko
urumva mugabo esprit subconscient iyo reaction iza kudegaja iza kwidegaja selo n'amabitude je menyereye iyo umuntu ankubise ingene ncare yajitse urumva rero iko ngenda ndareprograma mvuga ati okay je peu importe umuntu ko azonkubita kose sinzokwigera no munsi numwe nishura nzokwihangana nzokwifata esprit conscient ndayibwiye muri esprit conscient hama esprit conscient iyo kirungiga kuri esprit subconscient iyo ikicika habitude yuko hamza bamukubise nazo kushobora kureagiza aca yihangana muri ico gihe naho umuntu ankubita kubera ko maze kwishiramo yuko je sinzo kugira reagisa esprit subconscient kivuga ati okay gira uyo mubiri wihangane na kimwe cyabaye cyangwa ibwira umubiri wihangane iyo mubabaro biraza guhera naha nyine muri esprit conscient umuntu esprit subconscient umuntu agwara umuntu akira aha nyine niyo umuntu akenera aha niyo umuntu uvuga yuko atunga ni muri esprit subconscient vyose niho bibera ndagomba ndakubwira yuko muri iyi esprit subconscient version zose z'ubuzima bwawe version za wewe wanyawe version za wewe wifuza kubawe zose ngaha niyo zitumbereye mugabo ntushobora kuzibamwo mu gihe utaragira ya capacity yo gushobora kubikura hano aho biri ushobore kubishira ngaha muri conscience ibyumve ibyizere kuko yoyo nizikwakira icyari cyo cyose iranaliza iraduta iragira amakenga irabaza nivyo uyu muntu kweri ko ariko aravuga ko atunze aratunze sesa hama rero esprit conscient imaze kubyumva ikibitegeka umubiri hama umubiri usigara ukora bigenderako umubiri usigara ukora urabibamwo na niyo mpamvu usanga ari umuntu ariko arakora se mwumve neza yuko ni muri esprit subconscient abapasteri abafumu abaganga n'abandi n'abantu abajya babita aba medium n'abantu benshi batandukanye bahora bakora iyo batubwiye ati ngo muvyeyi ngo yakuvumye ngo birafata iyo avumye normalement aba ariko arabwira esprit subconscient esprit subconscient ivyumvise yuko ivyo muvyeyi yakuvumye ko biba ari vyo mugabo naho niza kuvyumva bitewe na conviction ya esprit conscient ingene yashoboye kubivyakira kuko esprit conscient yoyo iranaliza nabibabwiye yo ijeje kwanaliza hama igatanga n'amakuru hama amakuru agacashika hano niho ikirema ubuzima bw'iwawe wifuza kubamo rero ikibazo rero gica kiza niki koma programmer notre esprit subconscient comment dushobora kubaho avec une vie d'abondance dukoresheje notre esprit subconscient comment transformer notre vie en utilisant esprit subconscient ni gute dushobora kuva ku ntambwe imwe tujya ku ntambwe 10 dukoresheje esprit subconscient kuko nabibabwiye motere y'ubuzima bwacu buri hano ingwara urwara je ndavyibuka mu myaka iheze navuga yuko grippe ndayigwara 3 jours muri ico gihe omengo muri 30 jours nanihaye n'imiburi iminsi 6 ya grippe iminsi 6 c'est-à-dire avana banzi yuko muri semaine zine 4 weeks fise 2 weeks nigeza kugwaramo grippe iminsi 3 rero wumve yuko ivyo winyanduza utayinyanduza ndayikura he naho narinzi mugana nategerezwa gufatwa n'iyo grippe umunsi nambwe kuzandagira gym mbona ukwezi kurarangiye nje mvuga ati kumbe iyo ndiko ndagira sport je sinigira ngo ara grippe bica bigenda uko nyene mu bwongo bivuga yuko nubu iyo mpagaritse kugira sport ako ga faiblesse ka grippe kacakaza kubera muri subconscient yanje narayibwiye yuko ndiko ndagira gym kirazira ko ngora grippe mugabo umunsi uzohagarika kugira gym bitide za grippe zigaruka kuko subconscient ivuga ati maître yarahagaritse kugira grippe kugira gym rero tumuherero ka bitide kiwe ka grippe kirese umunsi nzo program ndayibwira yuko gwero no munsi rero sinigira ngo ara grippe kandi muri ico gihe yoze kivuga ati okay maître yavuze yuko nigera ngo ara grippe rero iyo ugenda yibwira ndabikore nkoresheje icyo twita pensée ivyumviro vyacu niyo mpamvu bakunze kutubwira yuko turi ivyo twiyumvira ko turi iyo uri kuriyumvira ikintu cyari cyo cyose gica hano muri esprit conscient hama gacha kinjira muri esprit subconscient esprit subconscient ikakitanga iki resultat y'iciyumviro ciwawe mugabo wumve yuko sasa si iciyumviro icyari cyo cyose kiza kiprograma ubuzima bwawe kiza kigena ubuzima bwawe ni iciyumviro novuga yuko kiba gifise ama clé
akomeye cyane ariyo clé imwe ya emotion na sentiment. Niyo mpamvu je ndavyibuka umunsi wa mbere ninjiye muri eglise, ikintu cyantangaje no kubona abakristo ingene bari emotionnel. Je navuze ni abano bantu iyaba izi emotion bariko barakoresha bibwira yuko bariko baratambira Imana koko bagatamba, umuntu akuze, umwana, umujene, abantu bose, umuntu avyibushe yonze, bose bagatambira rimwe bavuga ko bariko baratambira Imana. Iyaba iyi emotion bayikoresha mu kurema ubuzima bwifuza kubamwo, bano bantu bose bariko babayeho neza. Mais malheureusement nuko batwagwa n'ibishobisho byako kanya bikaca bifiraho. Rero wumve yuko c'est pas chaque émotion yose wewe ushoboye kuba ireagisa par tes pensées ngo ishobora kuguha ubuzima wifuza kubamo. Kuko hariho difference ya emotion na sentiment. Emotion ni ikintu kiba ukacureagisa directement, ni cyiyumviro wiyumvira kikaza kigakuba ukacureagisa directement. C'est-à-dire ni ikintu, emotion ni ikintu gifata par réaction. Umuntu yakubwiye ati uri emotionnel nuko aba yabonye uburyo washoboye kuba wifata ku kintu cyari cyo cyose, so atengene ubabara, ingene uryoherwa mu kantu gato cyane ibintu binini. Iyo batubwiye yuko uyu muntu ari sentimental, biratandukanye cyane n'umuntu ari emotionnel, kuko umuntu ari emotionnel arareagisa, mais umuntu ari sentimental ashaka kugira ivyo bigumba mais akifata. Rero batubwira yuko sentiment ni ikintu kidira a long terme, si ikintu gishobora kuba ngo kijamo ko nyene. Mubu umuntu afise sentiment y'ubukene muri we, iyo sentiment y'ubukene uza gusanga yahereye mu bwana bwiwe, afise même 3 ans, abona habaye abavyeyi biwe, avyumva mu bagenzi biwe, avyumva mu bana bakinana, avyumva ku bantu bakuze babivuga yuko bakenye, acakura niyo sentiment y'ubukene. Uyo muntu naho yohura na emotion, umuntu amushusha amubwira yuko atunze, ko amerewe neza, muri uwo mwanya arashobora gutunga. Mais après uyo mwanya, kubera ko afise sentiment y'ubukene indani muri we, yabayeho igihe kirekire, dufate plus de 20 ans ou bien plus de 15 ans, nishobora guhindura reality y'ubuzima bwiwe, kuko iyo sentiment yarashoboye kubiramba muri we, yarashoboye kuba yinjira muri subconscient hano, ica igena ubuzima bwiwe. Is the same rero n'uwo muntu naho umubwira turatunze, arashuha kuri uwo mwanya. Turamaze kubibona, twagiye mu conference akomeye bakatubwira ko turabahambaye, turamaze kubyumva, twagiye mu maeglise yo rakora tubwira ati muri abana b'Imana, muri abana b'insumba byose, muri abadasanzwe. Byukuri kuri ujya mwanya tuba turi show, tuba dushusha, parce que bariko baratusha notre émotion. Mugabo iyo dusohose ya conference ya eglise cyangwa hano turi tukabura soit transport, tukabura ikintu cyo dushikana aho tugiye, soit tugahura n'ikindi kibazo gato, haca haza directement ya sentiment iri profond muri twe, imaze igihe kirekire, ikiza kuduca intege muri ya emotion bari badugije mu gihe bitari bibi. Kuko l'émotion idégage pensées ziri positive. Ufise pensées ziri positive, usanga uriko rakonveka to conscience, ton esprit conscient how you are very good, ingene umeze neza atakibazo na kimwe ufise. Muri icyo gihe bigaca birema ubuzima bwawe bwiza muri uwo mwanya. Uza gusanga ishari, inzigo, byo byose nabihari kuri uwo mwanya. Mugabo iyo rero ya sentiment profond y'ubukene, ya sentiment profond y'uwawe ya manque de confiance iri muri wewe, naho bagushusha gute, iyo igarutse bisanga wakize intege wowe ubwawe complètement. Rero naha rero aha rero dusanga turakora igikorwa gikomeye, igikorwa abapsikologe bahora bakora cyangwa abakozi b'Imana bahora bakora mu kugira écoute n'umuntu pour transformer sentiment yiwe. Kuko iyi sentiment si ikintu ushobora gukuramo mu muntu directement, ni ikintu umenya umuzi wacyo kugira ushobore kwinjira indani ibwina neza, hama ushobore kugisambura bya. Ni ikintu gifata umwanya kugikuraho, nkuko cyashoboye kwa gifata umwanya kugira kikwinjire muri wewe. Mugabo ivyo byose rero niyo haca haza bya bindi nababwira ama programmation ya notre subconscient. Kuko programmation nayone si ikintu ukora no munsi bw'ubuzima wifuza kubamo bukacabuza, no, ni ikintu ugenda urakora kigacika habitude. Kujya mu mutwe w'iwacu twese abantu bakuze tutahura, tuzi yuko iyo turyamye tuvyuse ikintu cya mbere dukora soit ni gusenga ou bien kugira meditation kuri bamwe, hama inyuma y'ivyo byose hari abandi baca baginywa amazi, hacanye fata brosada, uzosanga ari bake cyane
dushobora gusohoka mu nzu tugiye mu bikorwa byacu twibagire prostate bisanga gusa kuri jene. Rero iyo nicyo twita habitude washoboye kuba wubaka muri wewe. Umva byarabaye ku buryo ubu kwiborosa ntigikiri igikorwa kandi kikugora muri wewe. Cyaroroshe kubera iki waramaze kugikora kenshi, kiri repetitif mu buzima bwawe. So it's the same. Ndashaka kubwira uno munsi udasanzwe uratunze mu gihe ushaka kubyakira emotionally ni byiza. Iyo utashe ugumye wiyibutsa minsi yose wibwira yuko utunze iyo reality icyayinjira muri subconscious, hama subconscious gakigena ubuzima bwawe bwa abundance. Rero petit à petit tuzogenda turiga how ivyo bintu tuzogenda turabishira mu buzima bwacu. Tuzogenda turiga koma dushobora gufata icyumviro cyacu tukagishiramo emotion ikwiye, tukakizera bikwiye, maze icyo cyumviro kigashika muri conscience ari ukuri kuzima, ku buryo conscience ikirungise muri subconscious ikirungi kivuga ati maître avuze yuko ibi nibi ko bimeze neza, avuze ko akeneye Emilio kandi arayakeneye vuba, amafaranga akaza atangorane n'imwe. Rero wumve iyo mindset. Slowly tuzogenda turiga how dushobora guprograma iyo mind hama dushoboye gushika ku byo twifuza kubaho. Mugabo kuri umwanya nagomba gusa ndakwereka capacity ya subconscious. Mu majambo make wumve yuko niyo siege y'ubuzima bwacu bwose tubayemo. Niyo novuga yuko ni nka programme y'ibintu byacu byose, niyo itegeka, niyo igira ibintu byose. Na nicyo kintu kubwira yuko aha muri subconscious ni naho Imana ikomunika n'umuntu, kuko Imana nishobora kuvugana n'umuntu ari analytique, ayanaliza, ntushobora kubyizera. That's why yo wumvise umuntu avuga ati ngo je Imana yambwiye ibi nibi, uyo muntu nigeze avugana n'Imana ari muri etat iri conscient, kuko etat iri conscient iraduta, igira amakenga. Uyo muntu yavuganye n'Imana ari muri etat subconscient. Rero iyi etat subconscient abantu tuyamamo misi yose. Iyo turyamye normalement science twereka yuko uyo umuntu aryamye aba atari conscious y'ikintu na kimwe, tuba turi muri etat ya subconscious mind. Rero iyo subconscious mind ni hahandi wumva isagezi Yesu yashoboye kuba arabujya mwana aramubwira ati umwana arasinziriye, mu gihe abantu bose tumaze kubona yuko yapfuye. C'est-à-dire iyo niyo muri Kristo we yabona subconscious mind yiwe yabona kujya mwana asinziriye. Twebwe nk'abantu tuba dufise esprit ya conscience uyu mwana yapfuye. So wumve sasa yuko umuntu niyamara kugira capacity yo kubaho azi gukoresha iyi subconscious yiwe azohindura ubuzima bwiwe. Ndiko ndababwira parce que ni igihe kirekire natangiye kuvyiga antoka nibigeze binyorohera, maintenant ndabona ndiko ndashobora kubimainteninga neza, ndiko ndabitahura, ndiko ndabigendera, kandi biriko birakora ibintu bikomeye mu buzima bwanje, biriko birahindura ibintu byinshi, biriko biraduza confiance muri je, biriko birankura mu bwabwoba, amanquitude, y'amadute, y'amafrustration umuntu agira y'ubuzima, malgré ama échec ngena ndahura nayo, nta na kimwe babikimbye kubera ko mbanzi muri programmation ya subconscious yanje mvuga ni ibi byo muhura navyo byose nafise ubushobozi bwo kubirengera, kuko batubwira yuko nta kigeragezo Imana iguha wewe itigeze guha ubushobozi bwo kugitsinda. So nimba wizera yuko ivyo byose biba bihari, icyo kigaba kwizera kwawe muri wewe, ikigutera bwacu bari giki nothing. So rero wumve yuko byose kugira ubyumve fresh biba biri hagaze hano muri subconscious. Subconscious niwe maître, niwe atanga decision, niwe atuma tuyumvirana, niwe havamo ama imagination, ama innovation, ama creativity, byose biva 80% y'abantu tusenga turiko dukoresha conscience. Mana ndagusavye mu muduga nugatangura kwiyumvira umuduga hawo uzoza ukabibura ukacucika intege. Iyo uriko uravuga na subconscious uvuga ati ndazi ko ari umuduga umeze kuno kwiwanje, okay, ndawukeneye mu kiringo kingana uko, et pour comme par magie ibintu bikaza. Ivyo ni ibintu tuzongera turafatira igihe kugira tushiye kuvyigira hamwe. So vyari ivyo, murakoze cyane.